Nasiye kubaramutsa bene data amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe. Turacari kuri ca kiganiro cacu ca kuvuga ngo Yesu ninde, canke uko Yesu yahindutse, uko jambo ari we Yesu ari Imana. Ubu rero tugeze ku gice ca kabiri. Imana niduhana umugisha, reka dusenge. Urakoze mwami Yesu, dusuye kuza imbere yawe tugusaba ngo wongere ubane natwe. Mwami Imana, aho tugiye kushikiriza ijambo ryawe, ndasabye Kristo ngo ubane n'umwe wese kandi udushigikire muri kino gikorwa. Mpwemu yera aturongore mu kuvuga ibyawe. Urakoze uhezagire bene data bose banyumva bafashwe nawe nk'uko wabigabiye. Mu izina ryawe ugera Yesu niho tubisabye, amena. Uyu munsi rero ndagomba tuganire kuri uyu Yesu Kristo, ingene Yesu ashobora guharira ibyaha. Hamwe twavuga ngo Yesu ni Imana, dukwiye kubivuga ngo Yesu ni Imana kandi tuzi neza yuko afise ububasha bwo guharira ibyaha byacu. Turabe mu gitabo ca Yohana 14 hariya ku murongo wa 13 na 14 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana 14 turahera hariya ku murongo wa 13 na 14. Haravuga ngo, kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo data ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Imana ishimwe. Aha Yesu niwe yavuze, ariko arabwira abigishwa biwe. Yariko arababwira uhereye hariya ku murongo wa mbere, arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, ati mwizere Imana kandi nanje nyene munyizere. Imana nihabwa icubahiro. Aca yongera arababwira yuko yariko arababarira, agomba kubamenyesha yuko agiye kubategurira ivyicaro aho bazoshikira niyo baza nabo. Hariya ku murongo wa kabiri avuze ngo imuhira kwa data hari inzu nyinshi, iyo ziba zitariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Imana nihabwa icubahiro. Ngo kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Rero ikibazo twariko turavuga, mbega Yesu Kristo turakwiye kumusenga? Mbega Yesu Kristo arashobora kuduharira ibyaha? Ariko tubonye ingene yababwiye ku murongo w'13 aho muri Yohana 14 ku murongo w'13 ngo, kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora. Data nashimwe. Yatubwiye ati ico tuzosaba cose mu izina rya Kristo Yesu azogikora. Rero Imana ishimwe, turabonye yuko mu izina rya Yesu umuntu arikoresha mu gusenga. Tugasenga Yesu kuko niwe yavuze ati ico muzosenga mu izina ryanje. Ntabwo yavuze ngo ico muzosenga mu izina rya data. Murabe uyu murongo neza ukuvuga. Uvuga ngo ico muzosenga ico muzosaba mu izina ryanje ngo nzogikora. Ni Yesu yariko arabivuga. Data nahabwa icubahiro. Aravuga ngo kugira ngo data ashimagizwe. Imana ishimwe. Ngo nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Data nahabwa icubahiro. Yaratwemereye ko ico tuzosaba cose mu izina ryiwe azogikora. Hanyuma turavye hariya Yohana 16 ku murongo wa 23 naho havuga ngo iki? Reka turabe. Havuga ngo kuko uwo munsi nta na kimwe muzombaza, nukuri ndababwire
nihagira ico muzosaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Aha naho batubwiye ngo nihagira ico muzosaba data rero nawe azokibaha mu izina ryanje. Ndagomba dusure aka kantu ngo mu izina ryanje. Data yavuze ngo dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Na Yesu nyene yaravuze ati niyo mwasaba data nawe data azokibaha mu izina ryanje. Ndagomba dusure aka kantu. Izina rya Yesu rifise ububasha bukomeye cyane. Haleluya. Ngo mu izina ryanje. Ewe wa muntu utizera Yesu Kristo urafise ikibazo, ariko icompa data akaguhishurira uyu Yesu, iri zina ry'ububasha, iri zina rikomeye, iri zina ryahawe abantu bari mw'isi ngo bakirizwe muri ryo. Hanyuma tugiye hajya mu byakozwe n'intumwa, hariya mu byakozwe n'intumwa igice c'icumi na kabiri, igice ca kane, byakozwe n'intumwa igice ca kane duhereye hariya ku murongo w'icumi haravuga ngo nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uwo muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. No kuvuga ngo muri iryo zina rya Yesu Kristo hakorekewemwo ibitangaza, umuntu arakira. Muri iryo zina ngo yahagaze uwo muntu akomeye, ngo uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye ryahindutse irigumye imfuruka, ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Imana ishimwe ngo nta rindi zina atari izina rya Yesu riduha agakiza. Umwami abahezagire. Reka tuce tubandanya. Reka tubandaniriza aho nyene rero twibukanya yuko izina rya Yesu Kristo atari uguharira ibyaha gusa izina rya Yesu rishobora gukora. Izina rya Yesu Kristo rirashobora gukiza n'indwara. Yesu yaravuze ati mugende mukiza abagwaye mu izina ryanje, mubiherere ubusa, mugende mubasengere bazokira. Imana ishimwe. Mu izina rya Yesu rero abagwaye barakira. Ni naco gituma ndakwibutsa nshuti yanje mugenzi wahangayitse ukageza abaganga benshi, ukagenda hirya no hino bikanka, reka ndakubwiye ntigenda ugeze Yesu nawe. Canke ushaka kuvuga uti naragerageje narasenze biranka, ariko niba warasenze bikanka ihanganira aho nyene, Yesu akorera ku gihe ciwe. Imana ishimwe. Mwene data, iri zina rya Yesu Kristo rirakomeye. Niyo centre y'ukwizera kwacu, nibwo rufatiro rw'ukwizera kwacu. Umuntu ntiyovuga ngo yizeye Imana niba atemeye Kristo Yesu, niba adafise ukwizera muri Kristo, uko kwizera kwiwe ntaco vyoba bimaze. Imana ishimwe. Rero muri ubu mwanya naho tugomba dusoma irindi jambo ry'Imana riri hariya mu byakozwe n'intumwa igice ca kane turahera hajya ku murongo wa 29. Haravuga ngo kandi none mwami raba imihigo yabo, uhe abasabyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda rwose. Bene data, mumenye yuko guhera kera Yesu Kristo bamwe bamushaka kumwica, hanyuma aca abamwizeye bose nabo mumbabarire, guhera kera Yesu Kristo bamwe bashaka bamuhigira bagomba kumwica, kuko ntibashaka yuko abaho. Mwibuke mu gihe yavuka ingene Herode yashatse kumwica. Ibintu byo kwankiriza ukubaho kwa Yesu byatanguye kera, kugira ngo ibya Yesu ntibivugwe.
n'igihe abigishwa biwe bagomba kuvuga izina rya Yesu barabivuga bakabashyira mu mabohero bakabafunga. Hanyuma hari ijambo ryanezereye umunsi umwe ngo umumarayika yaraje abasanga abigishwa biwe babafunze babashize mu ibohero. Hanyuma ngo umumarayika araza arababohora abakurayo. Ni inkuru dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 5. Hariya niho tubisoma duhereye ku murongo w'17 ngo maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose nibo mugwi witwa uw'abasadukayo ngo buzura ishari bashorera amaboko ku ntumwa bazishira mu nzu y'ibohero rya bose. Ngo maze umumarayika, haleluya, ku murongo wa 19 ngo maze umumarayika w'umwami Imana ahengera mw'ijoro yugurura inzugi z'ibohero abakurayo arababwira. Yababariye ngwiki bene data, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo. Imana ishimwe. Umumarayika arababwira ati genda nimuve muri iri bohero ntaco muhakora, genda muhagarare mu ishengero mubabwire abantu bose amajambo ya bwa bugingo. Imana ishimwe. Nubwo abantu bagomba ku izina rya Yesu ritavugwa, ariko mu rundi ruhande naho Imana ishaka ngo nimukobye ahubwo muvuge cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Ba bantu rero kuko umumarayika yamaze kubugururira ngo baca bagenda mu rusengero bavuga inkuru z'ibya Yesu. Niho rero ba bantu baca baze ngo baje kubaraba mwibohera aho bababoheye, baca basanga ahubwo bari mu rusengero bari kuvuga izina rya Yesu. Baca barashavura. Kubera iki? Twababujije kuvuga muri iri zina, kubera iki mushishikara kubivugamo? Baca bavuga ijambo ryanyoheye ngo mbega twumvira abantu canke twumvira Imana? Ngo reka twebwe twumvira Imana kurusha kumvira abantu. Haleluya. Mwene data mukunzi, nakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ugiriye umutima aba bantu bari bafise wo kumvira Imana gusumba kumvira abantu. Kumvira abantu ntaho bizogushikana, ariko kumvira Imana bizokugurira n'ahandi hose hoba hugaye. Kumvira Imana bifise ubushobozi bwo muri iki gihe ca none no mu gihe kizoza. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ntibapfuye kubishobora gutyo gusa bene da. Murazi yuko uyu mubiri dufise uratinya. Hari ijambo bari barasavye. Iryo jambo bari barasavye ijambo ryitwa ngwiki. Reka turirabe hajya mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 4 ku murongo wa 29. Ngo kandi none mwami raba imihigo yabo uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda gose. Haleluya. Barasenze ati mwami ko abasi bawe ari benshi, abasi mu musaraba ko ari benshi, abatuganya ko ari benshi, abifuza ko igikorwa cyawe cyo hagarara ko ari benshi. Tugira iki mwami Yesu? Duhe inkomezi tuvuge dushize amazinda. Haleluya. Barasaba Imana. Ngo 30 ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza ingwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwa mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Haleluya. Ngo baheje gusenga rero ngo aho bakoraniye haratigita. Mwami Yesu, ngo bose buzuzwa mpemu yera bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Imana ishimwe. Mwene data mukunzi, umviriza nkubwire, ubu bushobozi bwa mpemu yera nibwo budushoboza kuvuga dushize amazinda tudafise ubwoba. Iki gihe ni gihe cy'umuntu akwiye gukorera muri mpemu. Udakoreye muri mpemu ntabyo woshobora. Hari abantu benshi badutera ubwoba ngo turapfuye, ngo turagufunga, ngo turakwica, ngo tugize gute. Uyu mubiri ugashuhinda umushitsi we ukumva wohora. Ariko izi ntumwa zavuze ijambo ati Imana duhe inkomezi. Duhe inkomezi kugira ngo dushobore kubikora. Natwe mwene data mukunzi, reka nakubwire, subira uje imbere y'Imana uvuga uti mwami mpa inkomezi, mwami nyambika inkomezi, nshobore kuvuga ntatinya. Yesu nshoboza. Haleluya. Yesu azodushoboza. Tugeze mu gihe ca nyuma bene da, dukwiye kuvuga dushize ubwoba,
tuhagaze mu bushobozi bwa mpwemu yera. Iki nico gihe, nimba twarakoze mu kindi gihe, ariko iki gihe coco tugezemwo ni igihe dukwiye kuzura ubushobozi kurusha uko twaba twarabwuzuye mu bihe vyarenganye. Iki ni igihe ubushobozi bwa mpwemu yera bukenewe kurusha ikindi gihe cose. Kandi Imana ishimwe, Imana yumva gusenga, nawe kumve kandi nanje nyumve. Haleluya! Kuko tudakwiye guceceka, dukwiye kuvuga. Iki ni igihe cyo kuvuga. Yesu Kristo agiraze, kandi na Satani nawe nyene yabimenye. Nico gituma vyura ingunza. Uyu munsi hari amaprograma menshi muri iyi si, kandi amaprograma yose ashigikiye mu gucuvya, canke mu gusivya, canke mu guhoza, canke mu gukuraho iri zina rya Kristo Yesu. Mu kurikuraho no mu gukura ivyo Kristo Yesu yihanikirije, ni gukuraho no gusibanganya ijambo ry'Imana, bagakuraho ijambo ry'Imana bagashiraho ijambo ryayo, kugira ngo bikunde bashobore kugenda borohewe muri iyi si badafise ikibatangira. Ariko none tweho ntidukwiye gutinya, tuzovuga Yesu gushika umunsi tuzokwinjira mu bwami kwa Data. Haleluya! Nanone ntidutinya, kuko twebwe ntiturabiyi. Abiyisi nibo batinya, kuko bahagomba ivyicaro batazokugwamwo. Ariko tweho igihugu cacu ni mwijuru. Haleluya! Niyo Kristo ari. Nico gituma tuvuga Kristo tudatinya. Yesu Kristo mwene da aharira ivyaha. Nije nje kukubwira, ni Yesu Kristo mwene da akiza ingwara. Haleluya! Yesu akiza ingwara. Reka tubivuge, tuvyamamaze. Uyu mwami w'abamara akomeye. Ukumva ufise ubwoba, subira ugenda usenge, usaba ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu arabuguha. Yabikoreye intumwa za kera, n'uyu munsi arabikora. Haleluya! Kandi turashima Yesu ntahinduka. Yesu ko yarareje n'uyu munsi niko ari, ngo kandi niko azokwama ibihe vyose. Imana ishimwe. Haleluya! N'uyu Yesu niwe tuvuga, umwami w'abami, afise urufunguruzo. Haleluya! Afise urufunguruzo. Ahuga Yesu arahungurura. Yugururiye ababigishwa, babugaranye bavuga bataha ntibahava. Ariko dufise Imana, nguyo yo ifise urufunguruzo, yatumye umumarayika arabugururira baravayo. None we utinya iki? Kutagira Yesu n'ubuhombe, kutamenya umwami twizeye n'ubuhombe, kutamwizera n'ubuhombe. Mwene data uri mw'ishengero, dufise abantu benshi bicaye mu masengero, ariko hageze ikintu gisaba kwemangira Yesu, bose baca banyerera bakagenda. Twagiye tubona n'abakozi b'Imana benshi banyerera bakagenda, kubera gutinyirira umubiri. Ngo yaye ngo ntaco novuga, ngo yaye ngo boca bugara isengero yanje, ngo yaye ngo vyogira gute. Yoho mwene da, shingira intahe Yesu, vuga Yesu, abandi bavyumve. No muri bagirongoye bose ko bangana, babwire bashira ubwoba. Imana ishimwe, baremeshe, babwira ko Yesu Kristo ashoboye. Yasanze izi ntumwa mwibohero kazugururira, nawe we arakugururira. Haleluya! Kandi ico yabatumye yabavuze ati genda muvuge inkuru za bwa bugingo. Yesu niwe bugingo. Ati genda muvuge inkuru za rya jambo ry'Imana, genda musemerere. Ku rundi ruhande ngo ntimuvuge, ngo hora. None twumvire nde? Reka twumvire Data. Data yadutumye niwe dukwiye kumvira. Imana ishimwe. Nariko ndababwira uyo Yesu Kristo, ibyo ashoboye gukora. Yesu n'umwami aharira ivyaha, nta rindi zina ntarihari. Nta rindi rihari atari izina rya Yesu Kristo umunyanazareti duharirirwamwo ivyaha. Muri iryo zina niho dukirizwamwo, muri iryo zina niho dukiriramwo ingwara, muri iryo zina niho tugarurirwa ivyizigiro, muri iryo zina niho twuzurizwa ubushobozi bwa mpwemu yera, muri iryo zina niho bikorekeka. Haleluya! Reka tuvyamamaze, tugifise umwuka, tugihumeka, tugifise impwemu, tukiri bazima. Haleluya! Naho tutazoba tukiriho, kumbure amatrase yaho twaciye azosigara avuga ati ya. Haleluya! Imana ishimwe. Reka dusemerere bigishoboka. Imana iguhezagire mwene data,
nariko ndakubwira uyu Yesu nta wundi, ntibazakubarira uwundi muntu n'umwe, nta wundi ariho kandi nta wundi azoza. Haleluya. Uwanditse igitabo cy'ibyahishuriwe yavuze ati uwamyeho, uburiho, yamyeho kandi agiraze. Haleluya. Yamyeho. Muri video ya mbere itanguririye iki ni igice cya kabiri nababwiye. Muri video y'igice cya mbere nababwiye nti kera yitwa Jambo, mu gihe yarema isi akarema n'ibi byose tubona yitwa Jambo, ariko hageze igihe yambara umubiri kugira ngo atange amaraso yiwe kwikimazi cyo kudukura kw'ibyaha, atwironkere twebwe abana biwe. Haleluya. Kubwo kwizera kubw'ayo maraso ya Yesu Kristo twaciye tubona ubugingo. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Nico gituma rero tuvuga uyo Yesu, tumwamamaza, tukavuga icyo ashoboye gukora. Kubw'amaraso ya Yesu yaduhariye ibyaha. Niwe wenyine ashobora guharira ibyaha, niwe wenyine yatanze amaraso ashobora gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Naho abandi bose baba barayatanze sinomenya, ariko amaraso ya Yesu Kristo yonyene. Imana ishimwe. Ayo niyo dushaka gukirizwamo, kandi uyo dukwiye kumwamamaza iminsi yose. Imana iguhezagire mwene data uri kurankurikira. Imana iguha umugisha cane. Wahisemwo neza, ugomba kumva ibya Yesu. Wahisemwo neza kwicara imbere y'ibirenge bya Yesu kumviriza. Haleluya. Mwami Imana guha umugisha. Mwami Imana guha ibyo umukeneye ko byose. Haleluya. Umwami Imana gusobanure na bya bintu udasobanukiwe. Umwami Imana ashika indani mu mutima wawe, aguhaze iyo nyota yawe, Yesu ayuzuze. Haleluya. Yesu afise byose, nta kitomushobokera avuze. Ndamukunda umwami wanje. Haleluya. Aravuga bikaba, yagena bigashika. Yesu we, kandi ntaco muhagarara imbere. Imana ishimwe. Abo baguteye ubwoba nibaguhagarika umutima, kuko atari we bafise ubugingo bwawe. Ntihagire ikiguhagarika umutima, ariko uhagarika umutima no kumva ivy'Imana ishaka kuri wewe. Aba ari byo urondera ku murango nijoro. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Reka tugezaho, ariko nagomba kubwire ngo wewe wobuzi Yesu ukamumenya ukundi, ukamwita ukundi, ndakubarira nti uyu munsi umumenye Yesu ari we. Yesu ni Imana. Yaravuze ngo twe na data turi umwe. Haleluya. Ngo twe na data turi umwe. Imana ishimwe. Rero umwizere nk'Imana, umusenge nk'Imana, uzi neza ko ashaka kuguharira ibyaha, uzi neza ko ashaka kugukiza indwara, uzi neza ko azokujana mu ijuru. Imana data iguhezagire mwene data uri kurankurikira wese aho uri hose. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Numva nezerewe no kuvuga Yesu, numva nezerewe no kuvuga Imana, kandi tuzoza turavuga uko mpemu yazogenda arambishura n'ibindi, tuzogera turaganira. Wowe gusa shishikara usengera, kandi agushima kubikora. Haleluya. Mana data ndagushimiye cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye mwami Yesu. Ndagushimiye wowe Jambo waremye byose. Haleluya. Nkuko wabigabiye ndagukengurukiye. Ndagushimiye Yesu Kristo, wowe waje ukambara umubiri, ukitwa umuntu, ukabona inzara, ukabona inyota, ndetse si ibyo gusa mwami Yesu. Haleluya. Ngo kuko mwami Imana waciye muri iyi si natwe ngo ushaka kudutabara, kuko wabonye ibyo mu isi ngene bimeze. Urakoze mwami Yesu. Haleluya. Ndagushimiye Mana. Habwa icubahiro mukunzi mwiza. Habwa icubahiro kubw'amaraso yawe watanze ku musaraba kugira ngo dukire. Habwa icubahiro mwami Yesu, kuko watanze mpemu yera ubushobozi kugira ngo dushobore gushishika kugushingira intahe muri iki gihe ca nyuma. Shimwa Yesu mwana wa Mungu. Shimwa kuko uri kumwe n'abakwizera bose. Urakoze Mana. Ndagushima kubw'aya majambo meza. Hezagira mwene data wese ayumvise. Haleluya.
akiriko arumviriza iyi video ingwara ziwe zose zikire mu izina ryawe ryera Yesu. Akiriko arumviriza iyi video mwami bimwe bimuremereye mu mutima bikugweho mu izina ryawe ryera Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akiriko arumviriza iyi video mwami Yesu Kristo umugirire neza, umutahuze, umubwire n'ibindi, muhemu yera ashishikare gukora mu bugingo bwiwe. Ndagushima ndagukengurukiye kubikora gutyo, ndakwizigiye wa mwami usumba byose, ndabigushimiye byose ndabisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana data bahumugisha mwese, amena.